action no kugira nze uritanze gucunywa après ntuze kandi ngo tutara ngo tutarabanye mu maso sinzi ibintu Serge yaciye avuga nimba ari ngo c'est du poison. Ok. Kazi tugere kaka selfie rero kaka ensa Nabya. Mushobotse. Yama kansushwe nihagiye mukabwa niho heza. Gira ngaho ubonye. kandi ngaha anye karimo Gira ngaho ubonye ndakwereke. Kujyo shiramo selfie. Aho yareka kuduza hejuru. Imanure hasi background yari ya hejuru. chérie Comme ça. mais oui mais c'est pas beau non on a trop fait ta vidéo tu vas faire ta photo tu fais gutya Gira hagi. gutya Hajya chajam. it has to be you. Okay. Kandi nanje faut pas comparer ça. Bizarre. Je pense que c'est bizarre. Mais non, je vais faire des photos cachées. Iyo selfie reka ndayijemo mbabarira ndayijemo tonton Divin, c'est comment? Divin. Ça va. Sorry sana ngutera murayizi. Karibu. That's the reason why nacherewe gute none. Ça va. Meze neza. Nabonye mwabaye busy n'ama selfie Turi fresh ça. C'est comment? Ni bon. Toto, nzadira kakanu kanjisha. Meze neza ariko. Turashimye. Nice one. Musi wanyu wagenze gute? Wameze neza. Wagenze neza. Wagenze neza. Turacabandanya. Kama kawa meze fresh sana. Yego. N'abahungu bose. Shimima abakobwa bose aho. Nice one. Hariho ukuntu vyo wangigeze kuntera story ambwira ati jya nifuza gutangura ku mwana w'umuhungu asubira umuhungu mugabo mama wawe yashaka umukobwa and then bice bija kuri side papa cyatsinda cyatangura ku bahungu babiri mbega byo bimeze gute for the first time muronka mumenye ko mugomba muronka ikibondo mwese mushaka abakobwa canke umwe muri mwe yashaka abahungu twe nibaza ko twari dushaka umukobwa vu ko iwaba anye ni benshi babaho amajenasho byari bintwaye twakuze tubona turi abakobwa gusa. Nice one. Yitwa gute imfura? Erxa Erwan Doxa Nice one. ERXA. Okay, uwa kabiri ndashaka kwiyumvira izina reka turabe ateza ko harimo e uko bikose nishimwe hamwe n'ikiza niza n'amapred Edva naho ngene ni harimo Divin harimo nice one. So mutima wanje uragiye cyane kubona ndi kumwe namwe. By the way narasoma message menshi ambwira ati boss for real kwiga udashobora gukora na hangout n'ijya couple ya Divin hamwe na Erwan habuziki ngabwira ati umva slowly umunsi uzogera amadukora ibintu byatari so this time around kumwe namwe. Merci beaucoup. Mumadimisi muri busy gose mugabo mwarambwiye ati yo reka turondere umwanya umeze fresh sana hama dukora ibintu ndabashimire cyane. Nice one. So reka tugende straight mu kiganiro cya hangout. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part ibintu ni fresh sana kwa ni Friday kuryoherwa ya vendredi ko vibinga ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday. Ni vendredi ngeni tuma wowe ugira vibe imeze fresh sana. Ni vendredi ngeni tuma wowe ndakuzanira abatumire batandukanye ukamenya story, ukamenya background yabo, ukamenya byinshi biciye mu kiganiro cya hangout. And this time around kabos for real. Umutima wanje uragiye kwera yuko ndi sûr certain bivanye na story baza kutubwira ikapo kabos for real azakora umusheri. Kabos for real aza umva ibintu byose zogera fresh. Ndi sûr certain yuko bano bantu bakurikira cyane ku ma social media y'abatandukanye iyo Erwan afashe ifoto y'umwe n'umugabo wiwe baragira collab ijya collab isigura ibintu byinshi. Ndi sûr certain yuko wewe urugira double tap kuri Instagram yabo ka likinga ifoto yabo. Ndi sûr certain bivanye n'ama business Erwan akora uraba motivated. Ni Erwan ni CEO wa Van Beauty and Fashion. Make some noise kuri Van Beauty and Fashion.
Erwan she's a superwoman kubera yuko aramaze guca ku bintu byinshi bitandukanye this time around afise abantu benshi akoresha bari nyuma yiwe baronka umukate biciye ku kazi bakora muri Van Beauty and Fashion ndashobora kugira yuko ari kumwe n'umugabo wiwe Erwan bakundana vyatari ni story ndakuvuga ndaza kwashingira naye by the way ukuntu ndababona I've got something kuvuga yitwa Dr Divin Nikiza umwe mu bantu ushobora kuvuga yuko ari umu entrepreneur akora ibintu byinshi bitandukanye kugira ashobore kwiteza imbere ateza imbere umuryango wiwe ateza imbere ndetse na n'igihugu ciwe avamwe so this time around we need a couple ndaryohewe vyatari no musi vya ambiance love ni Friday ya ambiance love so guys guma kuri screen yawe ya Jimbere magazine sasa ikibazo ca mbere reka ndabajanye quickly mu kibazo ca mbere ikibazo ca mbere nagerageje kuraba okay wowe biborotse canke bisanzwe bikorimo bindimwo naturally bira flowing no aravuze umwanya bro ndiko ndavuga ni rap canke ni ndirimbo yateguwe no workshop bikora try gerageza twumva ibyo ntabyo nashobora byo saba repetition ariko natwe no bishobora uko biri kose mugaje na repetition bira flowing gusuko so ikibazo ca mbere ni ngerageje kuraba ku ba celebrities usanga bafise amakapo yabo azwi gose surtout ku ma social media usanga umugabo ashira kuri biography we ya Instagram akavuga ati husband of umugore nawe akagira ati wife of mugabo naragerageje kuja ku ma page ya Instagram ja kuri page ya Divin mbona yanditse ati husband to Erwan aragutaginga mugabo kuri biography wawe soko bimeze biramaze gushika ukifuza kuma cyo kibazo impamvu atashize ko wife to bon ahubwo ni uhejeje kumfeza aho marque ibyo bintu na jana byanaribwa marque oya après biographie jako tunudukeya mugabo biri kose non c'était pas assez like I have to present myself as a mua you know awarded just byariko contact aussi ugira abantu naho bari compte iri personnel somehow iteza gufata business mugabo bon byo vraiment nafite nembere nzora ko bishobora gukwigwako ko biri kose utegeza kujako so umuntu agerageje kubaraba arabona friendship iri hagati yanyu arabona ubugenzi surtout n'umuntu ababoneye kwakora avuga ati bage abantu vraiment harimo chemistry y'ubugenzi ndifuza kubasubiza inyuma before yuko muja mu rukundo mwabanje kuba abagenzi kingana gute ubugenzi bwafashe umwanya ungana gute hagati yanyu tricky maje okay umwaka wose okay umwaka ngira n'ukwezi nakumwe mwabaye abagenzi biciye mu nzira izahe twahuriye ku ishuri yaje kuri université igako ndi mu guheza no gutangura hama ico gihe jewe nari mon responsable wa date group biblique tweta Christian student devotion okay CST rero twarasenga mu gitondo twe dufite ama activité dukora hama achatangura kuzaraza muri ayo activité byo bategura byo gusenga bon comme rero twako turarondera n'abantu baza kudufasha ibikorwa bimwe niko twatanguye kuvugana ndibaza twatanguye kuvugana duhuriye muri iyo cadre ego ndibuka ko umusambere duhura yatangaye namuvugishije mu Kirundi ntiyarazi ko ndumurongo no nasa étrange non Afrique de l'Ouest ou bien za Mali za Senegal oya hapo mugapana za Mali na Senegal cyo umva ni shure riri mu Congereza bavuga icongereza urumva no muri iyo ma groupe biblique baratwexija kuvuga icongereza umunsi wa mbere ubonye umuntu akaba avuga icongereza kandi vraiment cyaba Kenya donc naciye nibaza sigira sumurundi ncandatanga avuze Kirundi he is blessed nice niko bavuga ngo he is blessed ngo umunyafrika honja hose babona umenga ndo waho
Amayeri yo kuba muri Afrika yose bashoboye kabisa. Ubugenzi bwanyu bwari bumeze gute? Yari friendship meze gute? Kubera ko biri ko ushobora guhura n'umuntu mugabo ugacusanga muri abagenzi just kuri hey gute no musi uraza bimeze gute? Ugacanye ugahura n'undi muntu usanga yo murafashanya mu bibazo mugira iki mukaba best friends. Ubugenzi bwari bumeze gute ga Erwan? Novuga ni bwari ubugenzi bwa mu responsable wa groupe publique n'intama yiwe niko acha umukurikirana ukamubaza ivyiwe akamfasha nyene mu rugendo rwaje rw'agakiza rero bimwe yiye none wakijwe ryari ibintu nk'ivyo nkama biraja un peu plus loin bimusanga wamubwiye ivyawe nyene wamugurukiye ku buzima bwawe nawe bon okay ico ni turacumvikana ko by the way ngo wewe ngo ntigeze ngo mbwira ivyiwe ngo ya ngo moi je me suis réservé ngo pendant un temps j'ai dit le gars toi tu m'as tout dit et après of course abakobwa barafise ukuntu biyugurura kare mugabo wamaze kubona 1 2 3 ndakuvugisha niho wacu utangura nawe kunyugurukira après umwanya ungana ke na 6 mois na 3 mois yaci na 2 mois yaci 6 mois basi na 2 mois na 6 mois okay ubasanze wari sanzura gose wiwe wisanze yego urumva ni muri yantuze ya self place muri sensia n'umuntu asenga umuntu akutwara umuntu umenga aragukurira mu gakiza umuntu umenga aragukura abariko aragukurikirana nko kumenga ashaka kugufasha kuyameliora kugira iki kubera mu leader kugusengera kugira iki byari friendship yanyu yagize akamara kahe mugiye muri relation byafashije iki le fait que mwabanje kwanza kuba best friends bon bavuga ngo abantu bamenyana nuko babanye ariko byadufashije kumenyana avant yuko twinjira no muri iyo fiançailles twahita fiançailles mugabo abandi nibaza ko hanze bavyita fiançailles kuvuga ngo okay avant yuko twumvikana ati cette fois-ci turasohokana donc turakundana donc byadufashije kuguruka urumva ubona umuntu umenga si mushasha kuri wowe musheri wa donc ni musohokana let me say musheri wa ni ça donc ni musohokana biroroshe kumubwira ibintu fasini wakubera ubuti si wa mutipe dusohokana iki ntavyo kumwireserva ko cyane donc ivyonye byarabandanije même après relation yabaye sérieuse kabisa hama no muri mariage rero ibintu bice birafata inzira nice one. So ikibazo canje kiroroshe canke kiragoye ukuntu maybe tubasubije inyuma mu myaka 5 yiwanyu mwibaza yuko nivyo ibintu bishasha mwo kwifuza kubanamwo kandi mugitangura kuja mu rukundo alors twebwe tugitangura donc kubaba abagenzi bari proche nuko yabicagaguye cyane twararara tuko turavugana kuri telefone bon ugasanga yego ntibwaca mugabo twaramara umwanya munini nubwo twaba tuvanye d'abord nta musi wahera tutabonanye hama n'igihe tuvanye twaca tuguma turiko turandikira kuri telefone kabisa mugabo hama apart y'ivyo aussi twaba dufise umwanya wo gutambuka turi kumwe ari gihe twaheba gufata bus imagine mukabaye gushika hehe tukava nko mu Kabondo kuri eglise tugashika isororezo ndamuherekeje muri wabo ndafise ikibazo ziba ari discussion zagutse muko muravugana zituma mutaruha nyine naho rero wumvira ko haba hari fois twaravuye kwitanganyika hari umunsi twavuye no kwitanganyika hamwe kuri apana place safe ushika isororezo umva inkuru rero ingene rero ibitangaje nuko inkuru itaranahera haba haduse yindi n'iyindi yaciza n'iyindi kaciza ugasanga ubwo rugendo nta nubwo twigeze twumva nta waruha muvanye ne wacumba kurusha voilà nabone yarashobora kandi umva ubwo buruhe ntasura kubwumva kuko mwaca musura kandi kuganira umwanya muri ko muraganira umva ibyo bintu by'uburuhe ntasura kubyumva kabisa mugare mumaze kugira mariage hariho umwanya urekera umwe akikonsantra agakora agakora
Yega ka message kakarungika mugabo ntibiba kuri ya frequence. Ndibuka ko mu minsi ya mbere ya mariage yahora anavyidoga ambwira ati jewe no mfuma mbona dusubira inyuma tuka none uraba busy n'akazi ukanyibagira umunsi wose suko bimeze ndibuka ko hari ndakajambo yigeze kubwira ati je ntiwanzanye rero nshaka kugira ndagucungira ibintu byawe muhira nimba ari ivyo ese ntivyari bijanye na message oya ni iyo proximité ibuze urumva n'igihe naba nkora akazi muga tutaragira mariage haguma hariho gushaka kuvugana nawe bicabuza ko anyandikira ndiko ndakora nkacishamo nkamwishura sorry ndakubaza kubera iki cyaba changement amaze kwa mariage en fait naho nyene uza guca ubwenge nyine uko imisi igenda irahera guca ubwenge oya guca ubwenge oya ari inzira zigaheze guca ubwenge muri sensi ya uragira ama erreur uragira amakosa mu misi ya mbere ya mariage kuko urona abagabo cyangwa umusore ararongoye umenga ni achievement umenga ikintu warakigwaniye wakironse wagishikanye maze ugishikana nici wawe tu uravuga ati jewe naho nigira nkasatira nkakora akazi aho nahira hose ndazi kujya ni wanje ni rero mugabo nikosa rikomeye wabita voilà umenga ni gikombe urona mwagize competition n'umuntu hariho igikombe baza kuguha kubera watsinze cya gikombe ugitahanye ugira gute no cugiterekana mu kabari ukazura kira utasha uvuga ati safi sana je narakoze akazi niyo rero twagize mu misi ya mbere niyo rero yagize mu misi ya mbere jewe nagize merci kujya swimo okay ko n'ubwa mbere yarakora kandi ubuzima yuko ndashoboye kwihanura no okay ukorera abandi bantu byarakwankiye vraiment n'ubu naho busubira byaranze ivyo narabonye ko bidakunda mbwa wikorera à ton propre compte donc c'est bon hari ukuntu dushobora n'abantu mbwa gace usanga umwe wese afite ingeso zitandukanye je ndafise yo navutse ndafise aho nakuriye umupartenaire wanje nawe nyine afise aho yakuriye arafise ukuntu yavutse arafise ukuntu entourage yiwe iratandukanye n'iwanje n'icyo ikintu cyaberetse yuko yo tugiye en couple ndabona yuko wewe turamatchingana n'icyo ikintu kuri wowe wabonye ati kuri Erwan kino kintu kiraduhuza kandi je vois bien yuko tugiye en couple dushobora kugira nawe kure bon je nihereye ko nibaza ko j'ai pris le temps nyina bivuga ngira ndavyumvireho na nafashe umwanya wo kumuraba kumwitegereza kuraba ingeso ziwe kumviriza ivyiyumviro vyiwe kumushira mu ma situation amwe nshobora kumenya ngo uyu muntu turashobora kubana mu mahigwe no mu marushwa kuko hanini nibwo nibaza bwoba bw'abasore benshi kuko iyo ufise ibintu nta numwe atagukunda nta numwe atakwirukako iyo usa neza wambaye neza bazi ko urafise aho urafise amafaranga nta numwe atokwiruka inyuma mugabo rero mu bihe ivyo bintu bidahari niho ucubonera umuntu agukunda by'ukuri mu gihe uri mu bibazo uri umuntu agukunda rero jewe twamenyanye vraiment ata mafaranga afise twamenyanye ukiri kurirondeza niko ndirondeza bimwe nyene uvuga ati jewe ndagutwaye ndagusohokanye ahantu hatari tugende kwa Gerard bagukwite brochette imwe accompagné base ni fan aho rero uvuga ati natesheje ngaho kindi gihe wakubiswe n'ubukene uvuga ati tugende kuri plage tuguri karanga n'amagi soda hama tuce dutaha urumva kenshi nije nariha bandanya rero muri periode yanyitanze yari umubosi we n'ukuri kandi si umubosi comptere we twamenyanye ntaranakora n'aka kazi nkora effectivement ngabo nahise argent de poche utabivuga mugani wakabuze ati abantu ma backgrounds atandukanye je barama argent de poche yo gufungura ku ishuri niyo nacambika hama tugastuja kuri jardin public none hama wewe ewa wagiye gukora utevye twararusha mwapambanye nyakibiri yero mwakomwe
okay uwo mwaka w'ubugenzi aho ntitwasohoka ngo tugenda ahantu twicarana ahama mbwa no mu bugenzi twarajya amasambusa kwa Elia ibwa none ntiwumva still ndabyibaza hagati y'abantu babiri wowe ntibyagutera isoni ubonye Erwan niwe arishe facture y'ibintu mwagiye konsoma oya ubona ko ari bava kudesanda mu magomate urazi igituma jewe namye mbona ko agaciro kiwanje ntigahagaze ku mafaranga mfise canke ku byo ushobora kugura canke ku byo ushobora kwereka umukobwa ko nsoboye byari bihagaze ku condi indani muri jewe tonton cheers for the family merci beaucoup for the family sinashaka kumwimpressiona kuko je amafaranga nabafise nabazi ko aronza kugura uturengarenga duharage two gukoresha muri iyo somene ubwo n'uturakana aba nakoze nawe nziti akanakarasyo kindwi hamwe no kwigira rero umugangi ngiye kugura amafana ngiye kugura amasambusa nawe nzi ko nari nzi yuko friend y'umwa uwo mpangiye agashambrete muri asiatique aza kudodora kabisa sasa rero ko impression umwana w'isororezo mwereke ko umugangi atavyo ufise nawe nzi ko deja ndiko ndamubesha ifo kwa nkunda ukondi ankundira ico wundi nibigeze faking sineza ndamu faking ikintu na kimwe nice one Erwan kibazo nawe kuri wewe kwihanganira umuhungu ubona yuko atana kimwe afise and still ukaguma muri hajyanye still kushika naho agera kuri level aronka muri kumwe kubgaho bivuze iki byari bimeze gute iri situation imeze gute kuri wowe Jena byari bintwaye vu que ntavyo nari naraciyemo avant ngo abandi bantu bitwa ko batesa ngo bafise ibintu bafise imiduga bafise je sais pas quoi ibihinda reka tuvuge donc j'avais pas ntabona ari mfise ndamukompara donc jewe après nari nzi ico nshaka namye ndi wa mwana contrairement à abandi benshi novuga akunda kuba ari muhira akunda kuba ari wenyene donc le genre d'enfant batinya le monde extérieur le monde extérieur muri sens yuko washobora kumva gakuru à gauche à droite uwo mungana yatwaye ya giziki ibintu nk'ivyo wonye ko cubitinya donc canke bivanye mu kibano abantu ngene ingo zibana umugabo n'umugore ugasanga ntibumvikana ivyo vraiment n'ibintu ntari nshaka donc pour moi c'était pas beaucoup plus ibihinda ibigiziki ngo nivyo vyatiho nivyo vyonyatira mugabo nari nkeneye la personne nkuko yavuze ngo agaciro kiwe kari mu uwo ari nawe nari nkeneye uwo ari umuntu adafakinga ari sérieux yanka ibintu bitameze neza hego amafaranga twese turakomeye ndafise umugenzi urabwira ati twese rero ntidufise amaboko tuzoronka kandi tuzorondera ko biri kose yagufashije kwa achivinga indoto zawe gute Erwan le fait que mwamenyanye utakimeze utameze neza cyane côté frambo still oya namusanze yipanze kabose yipanze spirituellement je dirais physiquement je sais pas ni wari ukigira sport cyane mais bon yipanze muri spirituellement moralement iki byose il était bon émotionnellement le gars il était bon yari yipanze donc kumufasha ngo kwa achivinga vraiment nashaka reke no kubivuga je ndabimubwire je nibaza ashobora gufasha kwikaza peut-être parce que ndemera baye umugore wawe alors jewe kimwe no mushimiramo canke cyo cyanafashije gushika kuri bimwe nabona nk'indoto mu buzima nuko umugore bugerazana stabilité arazana gushikama kudahungabana gutekana kandi iyo utekanye urashobora kwiyumvira urashobora gupanga ikintu ukagikora kujya wagipanze ubwo iyo ufise umutima utari hamwe ufise amaguru atari hamwe ibyo navyo biratuma hari ibintu kanaka ushaka gukora ngo udashobora gukora neza kubera ko uguma wiyumvira ati none wa muntu ubwo ntiyanciyemo wa muntu ubwo
aza kwakira gute ikintu ndiko ndakora wa muntu ni natahava ntuka ibintu nk'ibyo rero iyo ufise amahoro mu rugo biroroshe cyane yuko za ndoto bya bintu ushaka gukora ba bantu ushaka ko muhura mugenda muganira ikintu mukagivaho mucugaye bihera mu rugo kabisa bihera mu rugo iyo mu rugo bimeze neza n'ahandi usohotse hanze biramera neza mugo iyo bimeze nabi bavuga ngo utanga icyo ufise kabisa atamunezero ufise mu mutima waraye wicaye muri ko murashwana canke uri ku kazi guma wiyumvira ko usohotse hava kora ikindi kintu kibi rero ico rero ni ikintu gikomeye ni ubutunzi bukomeye kandi urumva uyu munsi novuga ko byinshi mu byo nashitseko abifisemo uruhara kabisa je nama mbona ko si ivy'iwanje ahubwo ni vya twese ni ivy'iwacu okay reka magare ku kintu kijanye na red flags z'amahoro ushobora guhura n'umuntu for the first time before ko muja mu relation yanyu ukamubwira ati shaje nimba ushaka kunda kwemera ko uja mu rukundo hindura iki niki ndifuza kumenya muri iyo periode muri abagenzi n'inzira red flags wabona kuri Divin uramubwira ati sha tonton banza uhindure kwanza kaye hamwe naka ntayihari singira mbeshe pe je ntayihari sinzi nkawe we warayifise sesure mugabo I was good, I'm still good. Not genuine. Nutinye kamera. Bon, kimwe mu byantera ubwoba. Kwari ukuntu je twahuye ari ntiyagira confiance umuntu facilement. Yari afise ibintu biri negative byinshi muri we ku buryo unamuhaye compliment yabona ko compliment bavyita guca umwano je mu barundi niko bimeze like ari gihe udashoka direct muvuga umesi igushana je ndabizi me ukavuga ati anivyo yasoko bavuga cyane ukagira reka tubireke kwiriki uvuga ati umuntu nabone ngo ndishima rero ico cyo kumuhindura je nanje ndumuntu nama mbona nibwo ibintu byo bimeze nabi namagerageza kuronderamwo iciza kiri mu byo bimeze nabi rero hari igihe twagongana mu vyumviro hari igihe twagongana kubera ko jewe naba mbona ko ibintu n'ubwo byo bisa n'ibimeze nabi uyu munsi ejo birashobora kubera neza nawe akavuga ati wapi ibintu byatanguye gutyo onye ahubwo mbona ko bizobandanya bigenda nabi mugabo ça pris le temps kugira tahura ingene mvuga ingene hama onye hari igihe avuga nanje nkaba inspired ogani motivation speaker cari ico onye mugabo naco nabona ko ari ikintu cyo kuhodresa gisanzwe kuko yaranyumviriza cyane burya igitinyitse gose ni wa muntu ubwira akacanga kandi ukumva ko ari ntagondo ntakurayo yashizeyo yanse bayanse ubwo ari wa muntu wumva ko uyu munsi ntihabya bitahuye ejo hirya ejo hama après 5 jours akaza wumva aragarutse ati ndabwo ngo ndi tu avais raison reka ndabe ko ivyo bintu byokunda reka mpfe kuguherekeza nubwo ntabibona neza ubona we n'umuntu mwiza cyane kabisa mama ziye kingana gute muri mu rukundo imyaka ingana gute kuva 2015 kuva 2015 bwari ubwo bugenzi gushika début ya 2016 okay 16 tuba turinjiye mu rukundo C'était mars c'était février c'était officiel quoi sorry kuri kino kibazo umwaka wa mbere 2016 2017 mwarashitse harageze moment mu célèbre une année yo kuba muri en couple byari bimeze gute Ego ngana tunibuka ngavyo twibuka tellement twama turi kumwe natwe bwenyene turaruha no kuyibona agutuma muri kumwe ibisezeri ari bese kabisa nice nico ikintu cyatumyemo iyo myaka yose mushobora kubandanya muba muri kumwe muri iyo myaka yose mwibaza yuko mwagiye mwakoresheje strategies izahe canke nka conseil muhanura izindi relation peut-être ukoresheje ibi nibi birashobora gutuma relation yawe imara igihe kinini n'imyaka myinshi still mukiri kumwe mugabo ndakeneye kumenya ibanga mwa mwarakoresheje
kwama muba muri kumwe gushika kuya 9 ans simiki 9 ans simiki hari ama ups and downs this year satamwaciyemo mugabo mwayasimvye gute and still mukabandanya muba muri kumwe avant yuko uracubandanya banze ntangure n'ishure mvuga ati bon notre relation nkuko yakubwiye ko twahuriye muri cour publique donc turashira Imana imbere rero ndibuka tugitangura kugenda ati Dieu est le fondement, la source, le pilier, le fondement et David. Donc tout, mon rukundo rwacu. Donc on mettait Dieu avant. Et peut-être que nico cadufashije kuronka ce qu'on appelle la grâce de Dieu muri couple yacu. Je dirais que hari abantu benshi bariko baranadukurikirana bashobora kuba baragerageje uburyo bwose baba des hommes parfaits ou des femmes parfaites dans leur couple mugabo however they try bikagenda uko batabishaka kumbure peut-être mon partenaire umwe muri bo ntariko aragerageza gukurikira donc twebwe twavuga yuko icambere na mbere vraiment ubwo buntu twarabugiriwe haba ibindi bica biza après kuko nkuko yababwiye jambo dukunda gukoresha ngo proximité donc tuguma turi kumwe nico cara renforcer urukundo rwacu jewe n'abantu benshi sinokubwira baba ndagutwaye ijambo mukundo urumva n'abantu benshi batubwira ngo bambwira jusqu'à présent kuko muri kumwe n'umugabo wawe no kuri salon murakorana none ngaho je ntibikunda ko tuguma ukabona je ntibikunda yuko nogumana n'umugabo nkirigwana n'umugabo kubera ngo twokwicana ukabona iyo mudamu n'umuntu atekereje cyane none ufise umugabo ari aggressive ngo iyo wanashaka aratekereje none kuko mudahuza unomva ibintu nk'ivyo onye yoca nyunganira bon je nibaza ko ikintu hanini nico nyene nuko kuba muri hafi na hafi hama hari ikintu twatahuye nuko turi umwe iyo rero umaze gutahura ko iyo ugiye hamwe n'umuntu muri urwo rukundo mukaba mubaye umwe ni kuvuga iyo ababaye nawe utegeza kubabana iyo ababaye ukaca uryoherwa haba hatangiye kubaho ikibazo donc rero ico haraba iyo complementarité kukuzuzanya bigatuma wumva ko muri ino si naho bose baguhemukira hariho umwe nubwo yokubwira ikintu kikubabaje aza kukikubwirana urukundo kandi ataza kuba ari contre ahubwo ari kumwe nawe peu importe ibyo shika rero ibyo vraiment byaratumye tuguma hama aussi na ca kintu cy'ubugenzi kuko ubwo bugenzi bwaradushiriyeho urufatiro novuga fondation kuko ikintu tumaze kwamaka gikunda kwica abantu ni kubura iyo transparence muri relation y'ibihari ugasanga ari ibyo bahishanya ari ibyo bashaka kunyegeza uriya mugabo twebwe vraiment umenga n'ibitabo vyuguruye ushika usoma aho ushaka umwe wese arisanzura nta kintu cyo kuvuga ngo dahisha cyenda tijya ko hava ngo bavyakira ukuntu oya mugabo uretse ko hari andi ma couple usanga umugabo adashobora gutora telefone y'umugore wiwe cyangwa ugasanga umugore ntazi password ya telefone y'umugabo wiwe ibintu nk'ibyo ariko abo bantu kabosi abo bantu se tout au début de leur histoire ingene byagenze bitandukanye n'ivy'iwacu baba bahuye egora abantu bakuze bose bavuga ati ndafise ibipase byanje biri rouge nawe nyene ati ndafise ibipase byanje biri rouge bakaba bafise peut-être ako hidden side badashaka yuko ndamenya uyo rero ni hamwe acavuga kandi rero baraba bavyumvikanye ngira abantu banahuye ngo non j'ai pas besoin de prendre le téléphone ngo umugabo wanje hari wabimbari ngo kubera nawe nyene nakora kuyi wanje ngo ndakespecta intimité yiwe ngo ndaje how is that even ngo intimacy nibiki nimba nta intimité nimba atacanyegeza ni kintu je na mutonyo wanje enda muha telefone akaraba akifata ayo snap akagira iki umugabo we no shangira ni kuvuga ko somehow ari ibintu bimwe munyekeje bon peut-être usanga ari bavuga babishira muri sens ya
umugore wanje ndabizi usanga ari benshi bamurondera ngiye gutora telefone yanjye bashaka ko bari hava mbabara none kubera ko uyo mugore wawe nagira ni wowe trustinga kurusha abo bantu azinetswe ni baje ni babandone uyu wewe bameze gute gukura uyu baca ko aratishe hari kirofa igeje ukwandikira umugabo rero baba ari abantu bakuyansta ofatwe amanumero yacu umvura umudandaza ntushobora kwinyegeza hano abari ku ma platform yose ku ma social media zatandukanye rero ukazibona ntarakwandikiye from nowhere ndi ngaha mu Burundi shaka umukobwa tumarana iminsi canke iki akaba yihenze tonton il prend le téléphone ngo mubwira kinzwe ngo mubwire ngo atamenye imana ngo jemba dijare nita akira bishurira fasha bishurira aranyishurira none ko nabakiriya bishura canka akabareka none haca nabareka canka akagira kwa bloka nta kibazo donc ivyo onye byo twarabirenganye noneho nabanza kubibona bari muri byo barabiziranye yo abantu uko makurikira igero cha hangout gabanya message kuri Instagram yande ya Erwan surtout gabanya kwera yuko aje n'abantu banyandikira vraiment et aussi tu attires ce que tu es tu attires abantu bivanye n'intuze je nibaza ko ari ama esprit nimba twemera yuko Imana ibaho nuko twemera yuko le monde spirituel ibaho navyo nariko ndamubwira la fois passée c'était hier sinzi kintu twako turavuga niho ndamubwira ati sha ati je sinibaze yuko ati inkuru bon sinzi ko ngiye un peu hors contexte mugabo nako ndavuga ati uba icuri wewe ni watiri bimeze nka wewe kabisa abantu bashobora kuza je kunyihenda ko kubera uhagaze no mwibarabara utanguye kumvukisha ndakubwira ati reka je ndi umugore w'umuntu kandi mke wa mutu ni sumu baca baduka bagatwenga madame ni normal yego je ndi normal mbese cha nitaba telefone y'umugabo unyumva hanyuma ngaca ndakubwira ati araje kuntoranguriya tonka onye biba bihetse mugandi ko ndavuga ati ni nkuko ukumva je wewe njura hari umuntu ari kwanyagiriza abagabo ati buryo rukurukuru nigo Jean niyo nkuru kuko ntibashobora kuza kukuvuga ko ikintu bataranakubona ko basi wandika n'aka message kari compromettant wandikira umuntu canke batarakubona n'umuntu iki donc abo ivyo kabisa si vyacu last time igenza muri salon yawe by the way narose treatment meze neza mushaka kugira amasoin atandukanye mushaka kuyisigisha amaso surtout ladies mugiye kuri Van Beauty and Fashion mashaka kuronka umva ibintu bimeze fresh sana narose treatment meze neza cyane Divin&Erwan kandi narabonye the way agusupportinga mu kazi kiwawe sivyo bivuze iki kuri wewe kugira umugabo agushigikira mu bintu by'iwawe and then akaba ari hajya nyuma moment yose surtout kuri business yawe novuga nti je ndabifata pour aki ou bien comme aki I don't take it for granted kubera iyo ndavyibutse naho nabanje nyene ndabishimira Imana ndabishimira Imana cyane kuko sabantu benshi bagiriwe uwo buntu encore une fois yo kuronka abagabo bameze abashinga ntahe bameze nka Divin&Erwan donc ndabishimira Imana si ibintu nakira gutyo nyene ngo nibisazwe none ngo sibizego rimwe ndamucokoza kugira niyumve ko ari umuntu watari twenyene niyumve ko ari umuntu watari tiwewe none ushaka twugare rana byane umugore yagumuze ngurazi ngo none ngukomba ngo nahevye ngo ivyo ndiko ndakora kugira nzi ndagufasha ni aha none utabikoze ni ndiyo cyo mais bon avyumve nawe nyene ko ndamushimira bivuye ku mutima c'est pas ngo bon abadamu vu que turi n'abagenzi il faut pas que ugira nyene nduzi bitugo ngo I have to kugugarukana hasi mugabo kwamaye mu umuntu w'agaciro cyane muri van kabisa bro nukuri ino yagufotoye keke by the way narashimye amagesto uzuragira narashimye the way wamye uri présent muri business y'umugore wa kandi nkuko bivuze sabagore bose baronse iryo bakwe ryo kugira abagabo bashikira mu bindi ariyo n'abagabo nzi yuko wavuye kazi akatageze neza bas nabazi ibindi bintu umugore wiwe mugabo kuri wowe kuri kapo yanyu biri totally different ikindi kintu nifuza kumenya ni ikintu kijanye na Divin&Erwan family ikibandanye banini ubu nyigeze kubana babiri wowe ufise plan y'abana wifuza kugira bon ico turakivugana
n'umufasha wanje turifuza umwana wa gatatu ariko ntiharagira bizoza tumaze kumva ko twese twiteguye kabisa rekaze cyane umva tumurinde turi shosho byataye hari ikintu Mokenzi yambwiye yuko waragerageje kumusapotinga umubwira umuha impanuro zimwe ku bintu bijanye n'urugo rwiwe ukuntu ashobora kugwitwaramwo ibintu nk'ivyo mugabo ndifuza kumenya kuri kote ya Erwan Mona she's a star ndashobora yuko muri A list y'abantu bakora neza umuziki wacu bari ku rundi rwego umuntu turamushiramwo umusapotinga gute iyo hageze muri za moment zigorana twese tuzisomye tukabona ati yaba ari jewe nobabara kuri wowe baze yuko uba kuri side ya Mona ku rwego rungana gute iyo haje ama commentaire négatif iyo banditse ibintu bibi iyo batangiye story zimeze bizarre ukuntu ku rugezo rutoya kubera vraiment monde yiwe novuga ko ntayimetriza cyane naho byitwa ko twese turi sous les projecteurs mugabo yiwe vraiment intense jewe ndumudandaza n'umufemme d'affaires entrepreneur ce que tu veux c'est-à-dire que je protège beaucoup plus le business que et mon image kubera byose biri kore mais monde ya Mona yo y'umuziki ya entertainment n'ibiki vraiment ntavyo nziho cyane ariko ratahura yuko birambabaza surtout yo bamuvuze ko ikintu kubera hari abatamuzi peut-être batakuranye bakamuvuga ko ikintu gacuja no kumubaza ati nega Mona ibi bintu nivyo ngo numbarire ari ya fleur de peau elle le sait yarabi kiganiro abarija numbarire ko na ibintu wavyemeye numbarire ati sivyo none uyu muntu tumwandikire mu commentaire mba nashuje mais je peux rien faire aussi ntakeneye naje ko banyataka back mugabo birababaje vraiment kumusupportinga simbona ngene no supporting ariko navuze ati nshirirako nk'ibintu byo kudisclaimer biye bintu bya ndashobora kubishirako ku ma statut ku ma stories urumva je peux pas faire ikiganiro nishura cyangwa sinzi urugenzo numva n'ubwanira uruto emotionally of course cyangwa ngamubwira ati Mona aba bantu barasaza nagamona abantu nubazi nene nice one mukurangiza neza kino kiyago cyacu ndifuza kumenya ikintu peut-être Divin atari bigera bwira Erwan akimubwire mu kiganiro cya Hangout kabose yakutugora kwa acha kimbaza nanje mwese nuko ndashaka kwa baza oya bon je natwe namana bimubwiye yego namana bimubwiye vraiment nta kintu gishasha navuga mu byaga mugabo icyo peut-être no bwira ariko aradukurikira merci beaucoup Erwan je ndamuzi vraiment ndamuzi kandi ndamubwira yuko muri we hibizemwo impano n'ingabire nyinshi cyane rero kuba muzi uyu munsi ahageze n'ivyo rikarakora nibitege ibisumbirije cyane amen nibitege ibisumbirije cyane mu misi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere twese turarindiranye igishika kumude kuvuga gushasha kumubona mu rundi rugezo kumubona ivyo nawe nama nabimubwiye public niyo peut-être ikeneye kuguma muri attente hama ari byo gushigikira no kuri ndi byiza gushigikira umu artiste abakeneye gushigikirwa umuntu ari karakora abakeneye gushigikirwa haba muri ayo majambo meza yo atuma umuntu agira intege apana guca intege umuntu noneho deja uravye hageze n'umwuga akora n'agaciro yahaye uwo mwuga uno munsi ku buryo no mu ma-evenement akomeye y'umukuru w'igihugu Nkerebutsi yumva ngo barahamagaye umuntu ari mu rujya mwuga wo kuryohora ubwiza bw'abakenyezi si ikintu kimenyerewe ni ikintu kiriko kiraza aho abantu rero bize uko ariko aravyitaho unye kuri vana bakoraho bose bafite ama diplome ya university bana secondaire donc wumve yuko turacitenze byinshi uburundi burarindiriye kubona byinshi bike kuri generation irindiriye byinshi
Nice one. Inyuma ya kamera ndisuye sata ko mubwirana byinshi hagati yanyu mugabo ndifuza ko muyi challenge Erwan akubwira amajambo y'urukundo mwiza kuri kamera. Yo mana kabozi ndirutse. Try your best. Oh yeah, I'm not trying anything. Well, he knows drink. I'm drinking too. Ari romantique inyuma ya kamera? C'est sûr. Yeah, ahubwo ko niko yambiki. Akani katavuze yari kuvuga ati bana ati no kuba romantique nawe mwigishije kiyavuga ngo yarize ngo kuba positive ngo yambariye kuba tu pessimiste mwana wose ko uri pessimiste no kuba romantique ngo umunsi umwe anyagirize ngo naramutumye ngo ataba romantique ngo yaba ntagenda mukasa ngo nakuba nsanga ngo amapoeme ngo kuri mire ntimana ivyigwaga Ria, ibyo muri filme Jacques na Rosa Romeo et Juliette. Nice one. Yeah. So ndabashimire cyane kuri time mwashoye kuba ndibaza yuko nagize ibihe byiza cyane bivagirizo mwaje kutubwira gusharinga n'abakunzi ba hangout ndetse n'abarundi bose. Personnellement ikintu nize n'ikintu kijanye yuko Imana wishize imbere y'ibintu byanyu hagati especially kuma couples mushize Imana imbere n'ibindi birashobora guflowinga neza uko biri kose. Grand merci dans ton divin. Ouais, merci namwe. C'était un plaisir. Hangout Elim était freshi. Nice one. Merci ndagushimiye. Ndazi ko this time around urumaze iminsi uri busy n'ibintu byinshi mugabo washoboye kuma kanya kawe n'akanya kanyu kugira dushobore gukora kino kiganiro. Asante sana. Merci nawe kabo. Nice one. Shout out kuri dukurikiranye du début à la fin. Ndizera ko wagize ibivayo bimeze fresh sana. Uwo ni muri single bice muri kino kiganiro uko biri kose wa muntu amaze iminsi wandikira kubuza amahoro yo shiramwe foro bisengere biraza gufata inzira. I hope that mwagize ibihe bimeze fresh sana yari boss for real hamwe na Divin hamwe na Erwan ushaka kwisiga nyene hamumere fresh sana use neza simbira kuri Van Beauty and Fashion ni location. Avenue de France numéro 12. Costa Place. Nice one. Mandia ARCT. Imandia? ARCT. Nice kuri pave nyene umva uchibona Van Beauty and Fashion uca winjira indani distress atakuza kuronka care yaza riteye ubwoba kino kibanza turi kuri tugire ko tumugirira publicité na Divin agence de voyage Moria Travel Agency iri ruhande ya Van Beauty birafatanye ibiro zirafatanye nyine indani mu rupango ego hajya nyene mu rupango urumva ni location imwe urashobora kwita kwisigisha mukacusimbira muri kugura agatike k'indege ni one mwavyibire gute cyangwa ugura agatike ugenda wikora hamugenda kora street ikibanza turimo ni la coupe aho bashobora ama service ura booking before you kuza ngahanye bahugira service imeze fresh sana. So my people hangout kuni yamihera misi yose duhera kuri kamera yo ngaha sivyo cyo tugira gutya tugira gatatu pop cyo tuvuga hangout. Iyi kamera ya kabiri ni pop cyo tuvuga Erwan. Ijya kabiri ya gatatu ni pop cyo tuvuga Divin. Let's go. Okay. 1 2 3 pop hangout. Pop Erwan. Pop Divin.